bagifise none mu Rwanda hajya hari umusirikare afise 60 bafise 60 kilo muri RDF nta numwe ariyo n'uburebure no kwambara utuntu nyene tw'udushoka sigura ko umuyaga ushobora kugura atambaye tudashire pare n'amakaske naho sigara kugihuhuza. twongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndetse no kuri Free Podcast TV nkuko mubibona turi babine cyane kuha amakuru y'ibijanye na geopolitique hano mu karere tuza kuyaga byinshi twaza kubitira aho hakurya turabisiti waswagitiwe muri kanyangane byifashe ndetse tunarabire hamwe ibihuha c'amaheme ariko aravugwa ndetse anasakara ku mpande nyinshi kugira ngo bashobore gutera ubwoba abariko baragwanira amahoro. Singomba kwisangiza ijambo Free reka ndakuramutse yambu cyane Cody the Black twongera turamutse abasanzwe badukurikirana kuri zino channel zacu zose Synergy nkuko twamatwa bibabwiye ni Free Podcast TV na BM4 News nkuko bisanzwe nivyo ari ibihuha bimaze iminsi ariko kenshi nama nakubwiye iyo mu Rwanda mubonye bavundurukanye igihuha cyane ku ndongozi z'igihugu canke umwe mu barundi kanaka nuko ata content baba bafise ni mark ya content baba babuze content bacarondera ikintu ariko baba baravuga ariko Free iyo tubonye ibihuha n'ikindi naco sorry baba babonye ko n'abarundi batako barabitaho byo twashavuga ngo umuntu afanvuye baba bakora rondera fan base baba bashaka kandi abarundi bongere baje kubarabira itwabo twarabakemye twebwe nta mwanya tubifitiye ariko bahora bagira amahemeri nkaya abakazana ibihuha mugabo ugasanga ni operation ariko barategura nubwo kinshi zikunda guferinga ivyo ntimanza kubibona wewe. Yes ni nk'ibi bamaze imisi bakora ngo uvira nabikoze gura ikiganiro nawe ubwawe nabonye waragikoze ko mbere bakanemeza ngo barashitse muri uvira ngo nkavuga tushwa mu uvira nini cyane donc ari mail canke propaganda bakora kugira bateze ubwo abanyekongo bongere batwereke na objectif baba barimo ni kenshi bavuze ngo Goma ngo rafashwe canke ngo Bukavu baba bari muri processes ariko mbayahaga sinibaza mwa mwararungitse babakobwa banyu mukunda kuvuga ko mbayahaga kijijwe mbaza abanyarwanda cyane kandi gitangaje kigaragaza ko coefficient intellectuelle yabo canke IQ iri hasi mbayahaga n'umuntu ntituri ngaho kugira twemeze cyo duhakane ariko ku rugero je ndamubona ko mbayahaga ndizera neza ko batomugerageza mu nzira z'ubusambanyi zimwe zandaya zabo zo mu Rwanda bavuze ngo Kensino yabivuze neza na neza avuga ati ngo turashoye gufata ngo abakobwa bacu bagakwira isi tugafata isi biciye mu bakobwa nibaza rero ko mwariko inzira yo kumwica mbayahaga ntayo mbona ni drone ni rusasu mukomo mubika kwera mugomba mu mwice ariko ikintu gusa kibabaje nuko nokurize murarabe izindi content izindi content y'u Rwanda murabe ibindi muje mu mabarabara nkuko muvuga ngo mu mihanda mugende hariya muri za sizi 9 murabe mu kamere bo yabwana buto mwashize mu busambanyi murondera abamavunja n'ibindi byinshi abashonje mu Burundi icara hasi mwige twarahagurutse. Ariko Frere je hari ikintu cyantangaje ibaze kubura umuntu w'umugabo ufise ubwanwa ukaba n'umugore unashaje ukicara ngaho ku ntebe ugaterama ukayagisha abantu ukababwira neza yuko bayahaga yapfuye ariko rimwe na rimwe muranibaza eski abo banyarwanda ubwenge bwabo bungana gute umuntu araguhenda rimwe kabiri gatatu mugatwe niyo tubaye amakuru tukihenda tuvuga ati mutubabarire aka kantu bari kameze ukuntu nico kibazo justement ubajije nico ngomba mbaze bakuze bacu nkoreshe terme Kagame yakoresha yabo bakuze babinamo bacu our cousins ngomba mbaze nkuko ariko arabivuga Cody the Black umuntu akubwiye aeroport y'u Burundi Rwanda rwayigose dukoresha nyira amaterme bakoresha Bujumbura yafashwe Neva baramukuru w'igihugu yarashwe sinzi nibi nabiriye ngagwariye ngo mu bitaro gasha tumubona Gitega no munsi ico kintu baskirarenganye kuko nta proof ntiwashatse kubirondera cyane bukeye arakongera ikindi kinyoma iyo channel kandi rero bayiguma usanga ngiyo cyane gise ngo 20 50 y'ibintu gusa usanga ngo ibiki nukuri nukujya mugabo no ndiko ndamugira propaganda hari umugabo nemera wewe aratampera basi akumva ko harimo nukuri n'ibindi n'abakensi washima naho ni haga ni TV10 mbari TV10 TV1 na Kensi
hari igihe umwanya ati murongo mugabo hari n'undi mwanya avuze ukuri avuga ukuri yego rero birateye n'agahinda ko n'abanyarwanda ngo mwarize ngo muraniga bakazunguruka mu mitwe iterambere mu vya technology n'ibiki ariko umuntu akaguhenda rimwe kabiri gatatu ukaguma kuri iyo channel yiwe sinibaza uko sasa jishi nkundira abarundi burya abarundi baraciye ubwenge cyane umurundi umuhaye ikintu ni wa murundi arabishishoza n'ubu ni nihende ndamuhe amakuru yo muri Kongo nihendero kalite cyangwa gati ko dibimeze gute aha byifashe gute nico nemera abantu mugabo abanyarwanda baraza bakemeranwa kandi bakunda ibinyoma namaze kuyibona abantu munabanya amacana mu Rwanda yemeza ngo nyetanya uziga video ziriko zirasirikira ngo nivyo ngo yagaragaye ukananirwa kubona ko kiye gikombe mana ngo yapfuye rega nuku bagira uku sivyo nibaronka bahagarara donc bameze nk'intuzenya babicaye gusa bameze nk'umumari iyo uri kuragenda bukebuka urazi yuko uhevye kuwukubita ucugwa hasi rero niko bariko baragira abanyarwanda no muzi babakina kujya kwa kamari baragira ukubonye bo bacanira cyane bakabacanira onye bogwa nuko bariko baragira abanyarwanda no musi itangaza binyoma ryo mu Rwanda okay tuva kuri mbayahaga icambere cyo nuko tworangiza kubijanye nibi byo kuvuga bakora bakinisha mu bwonko babakora bashunguruka mbayahaga ne muzima nta hari karaja ahubwo rero reka rero nkore nta nagije kanya naramuhamagaye nawe ati namahoro mutama sinamahoro cyane kubera bayivuze mu gatoje na telefone saa 4 niho nayo nkivyumva ati nabavuga ati none ko numvise wapfuye uri kuravuga gute amakuru wayaronse abanya DJ neramiye ahantu meze neza nakoze na kimwe fisi okay mu nyuma twabonye aka video gasohoka abanyarwanda ntibashwizwe yuko yari kuri yo ka golf n'abandi banyarwanda ariko ari ngora kai abanyamurenge barabanyamurenge mugabo kangungura bacamubona mikoti giza cyane rigoroye mu buryo budasanzwe yibereye kwa ntare hajya kwa ntare ari muri delegation y'abanyamurenge bari muri BGA ni BGA banyamurenge bari global hafa swati na benshi bavuga kuvyita ngo nakagara nabonye nagara baje ni bakagara nagara siyane kagara kiyemera rero naka bari baje gukeza nyene icubahiro kuja cyo Burundi aho asanzwe ubu ari double canke ni afise double G ubu ni Semakungu ni warongoye ubumwe bw'abanyafrika akongera akarongora igihugu cacu ciza cyo Burundi cyane generale neve igihugu cacu rero mwarabonye ko ari bikorwa bishemeye ariko duhungirehe vuvuzera yaciye aribwa mu umuvugizi w'abanyamurenge akongera akavugizi wa AFC 23 inzoka zo munda zaciye zijo umuvugizi w'u Rwanda duhungirehe aravuguru mbe urazi yuko abanyamurenge biyamye duhungirehe atereka kutuvugira twe navugizi wa none hari invitation bamuhaye mugabo kuma yidumbu kwanza rega no kuvugira abarundi twaragutumye nabasavye mubonano Son Excellence General navyo yaravyidumbagijemwo wowe makuru warayumvi urazi ngo rogende kugira urwego agezeko asigavuguruza n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ibaze yaravuguruje Yorande Makoro yavuze kubijanye n'abasirikare b'u Rwanda bagiye kuva muri Mozambique avuga yiyemera ariko utamugatuza ngo ajya amahera badoha ari make ngo twashira ko Fuadis ariko birumvikana acaraza rero acavuguruza n'ivyo yavuze ndamaze kumva haya amahera mbere rero ngo ahubwo wagoga ni make ubu mukereye n'ayandi rero ngo mbere turavuyeyo vuba kabisa narumvise igituma u Rwanda rwongera ko amahera sevri ajya amahera babaha yaraye ukuri mugari igituma abongera ko ajya amahera hari ibigwanisho vyava muri bijya bihugu binini vya rutura bikitwa yuko bijanye abasikare b'u Rwanda bari Mozambique kumbe nivyo baje wigisha ivyunguka aha muri Kongo uko niko rero mwagiye murabona M23 bibabura ngo bambaye ngo amatibare ngo bambaye mugabo ajya baba bambaye kujya nabagenda ni arajya bantuze wowe sinzi yuko wabonye video y'abasikare b'u Rwanda bafatiwe ngaha muri Sanga imene imbobo n'imbubu bagamara mubora ku mbuga kurara bumenye nabo batoranye kugira foto nta n'igisirikare baba bazi dore foto ubundi yo umusikare wa Nyarwanda mubonye abo bafisha vuga ikinyarwanda abantu muri mu group yacu WhatsApp turashira mo link ya mbere zo kubashirira kugira ngo mubone ngo namayibeme bakora mu mifuko ngo ni n'abasuma n'umusikare wa ADF umusirikare w'ukuri afise ibiro ategetswe kuba afise akagira naziga charge bijya bintu bambara byose n'ibiro n'imiburiburi umusirikare yambaye wo kompra yambaye nta gisirikare bagifise none mu Rwanda hajya hari umusirikare afise 60 bafise 60 kilo muri RDF
nta numwe ariyo n'uburebure no kwambara utuntu nyene tw'udushoka sigura ko umuyaga ushobora kugura atambaye tudashire parbare n'amakaske ntaho sigara kugihuhusa ntaho sigara umuntu kuba afungura ajya ishize ari furufuru cyo tuma natijya nkoho muranumva ngo ziremereye bazitwarira ku miduga ntaho yitwara no mu maboko urengeje karasha acavunika ibitugu urabagiriye ko nawe none ariko je murambona umengo harimwo abahoja mwana wa Kagame wo muha inkoho irenze karasha akayitwara muremure cyane kimwe gusa cyo maze kubona ashobora kuba arimwo abantu babiri na Kagame ubwiye nta nkoho irenze karashi yotwara yitwara baracarimo none iki hari imyaka 50 nari inkoho bagwazanye n'ibirufisi hajye bapima ku biro mugi inkoho y'ibiro binesi nibaza ko yo munaniye none uretse burya bugwayi bwe ziya ngwara ziyo zimaze ivyo ni pistole na karashi gusa nta mu pistole yorenze bisigura yuko karashi niko viri kwishara igere iriko ni roketo yoyishobora ariko yoshoboye mugaje ariko nimaze kubona muri FDNB burya harimwo abasore bakomakomeye giseke cyo Burundi kirugaye washobora gusanga umusirikare umwe siroketi 10 umugongo barambara roketi 10 ikintu cyitwa ikigwanisho hari inkoho honyene iri ko twoba tumenya amabanga ya gisirikare katwihora bazodehukire ko yababwiye ati senga mpwemu yarabereke uko ngene nyerekwe je gipanze ndabakosora akivyumva akanwa kaciye gahera so rero sinzi ko turakwiga dungire ukuntu ari karara yes ndimo content ni nyinshi abanyamurenge mwabonye baza mu gihugu cyacu cy'u Burundi barafelicita son excellence cyane hanyuma bavuye ngaha baraja no muri Uvira ville d'Uvira je sinari hagufi yaho abantu bari bavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika yes of course kandi bari bafite umunezero ntangere uzi kubera iki bavuze ati tuje mu bihe vyiza aho umupaka w'u Burundi na Kongo wuguruwe bitatu gashitse muhira vyogenda gute fatura muri bijombo na minenge na mikenge aho ariko arabisibatu hariya mugabo Uvira basi dushire ukireye ku butaka bw'Urusi turabe abanyamurenge bavuga ko bicwa muri Uvira bararyohewe vyakaye kuko bakoze muri Uvira vyari vyinshi baravuganye na polisi kujya mwabibonye bari ko bavuga igiswahili abandi bifaransa baragenda baravugana n'imiryango y'abanyamurenge iri hajya barashikamo kira kitu kugira bagazwe bakora nka Ariana Veras kuri tere barashitse kuri tere bagiye kwandika ugwegeranyo rudasanzwe bagashira avuga ati mwabonye hariya biriya bintu bagoma bakina rega baganira hajye ntihabura n'utwente kuvyibagiye barafata ni ngombwa none baba bacomye itike byuko nyene baje mu karuhuko akaruhuko n'ahandi bogakorera atari mu gihugu cyacu cy'u Burundi Tanganyika gupuriza umuyaga uri kilometero amajana 4 ukawumva mbe urazi yuko urabona ko uvuze sinciye mu nuzenya muri sije ariko turayibandanya oya turakureko ko Rusi ariwe yabakiriye muri Uvira zikariwe guverneur wa Sud Kivu baraganira barayaga n'imiryango y'abanyamurenge mugu no munsi utuvugana muri zatangaza binyuma zo mu Rwanda ngo polisi yavuye ko polisi ubu ari mu bundi amaze guhunga ngo Uvira ngo yagoswe mugabo yagoswe ko mbwango ukanabumenye bo intambara zabo no mu vyipfuzo zabo nizo mu majambo kandi ivyo nibisanzwe twe turindira kuri tere ntababuza ngo mbakumo baragerageje gukina ku majambo tugenda turabafukura turasubira barabonye ko n'inkina mico bakinye kwa Kahine Bwise atazitafashiswa ndimo ni muruhuke ni muca muri pause ni mutahi wanyu none Rwanda numvuga ko rufise imihanda data ngasaba kuje gutibukirwa mu masamba ya Kongo bicwa bapfa rubi ani mwosubira mu Rwanda mu Rwanda hari abantu bagize ngo ni intore n'abahungu bakomoka mu nkotanyi bajya abakobwa babo mbabita gute inkotanyi kazi mbo hari irindi terme babahaye mbo baraza kuza muri commentaire rero bajya bari mu basazo bwa Kongo bagiye gufata ku nguvu ico gituma ubona igitigiri nyamwinshi c'abagore bafatwa ku nguvu n'inkumi mwisi kiri muri Kongo batashe rero cegeranya yari cyarakozwe batashe niyo ngeso bafise Kagame yo bakona bose none bosambanya abandi ko abakobwa baba bari ntakogwako mbe ingorane bariyumvira tuzogiki ko ngaha dushitse mu mpene twiba aje inka zose z'abanyamurenge ziba twigwane we narakubwiye mbega umusirikare w'u Rwanda yaturiwe ngaha mu nkengera za Goma yivye impene
abanyagihugu bacu bamuhumurira. Yes, abo makuru narayumvise ariko sinayinjiye ko cane Je narayatangaje kuko barabiwabo nyene bariko barakosora uwiwabo sinabigiyemwo sana mugabo naravyumvise. Gusa oya si wa wundi yiba wewe uko avuga umwe yibi byo kurya hari uyundi yafashwe yivye impene mu mihana abene gihugu bavuze ati kuva aho zimenyesha amaziziye muri buno buce ubusuma bwaragwiriye cyane kubona ko byavyagiriza ntuzenyabaza rene ariko no muri yesha amaziziye nabona ko bacinye imikenyuro ya cincahuwa bariba baraturira barinze biba ku bitaro icamba baje no ryamujene bagiye bishe umuganga kiri muto bataco bamuziza bamusanze kuri garde yagiye kuvura guhagararira ubuzima bw'abene gihugu gashagenda bamwishe kuri nimba Imana igihana basabiye igihana babikoze amaboko yose yamwishe anyunyuke muranyunyuka bisate barababajama umutahi wanyu nuko duhungire ushaka idiri zakorota nibiki nimusinye mugo musinye bande mugo kongo ni mane yaho batema ego baraneye mu busizi nuko dungirehe abaritambitse aritaye mu kandi baranenze ngo nevaho kubona ngo yahaye ngo mubonano ngo bajye abanyamurenge ahubwo nuko batabisaba aba FDLR nkota aba genocide nuko babuze ngira irindi zina batakogiza haga naho yazovuga ati ngo Burundi bwakiriye abo bwakira aba FDLR n'abanyamurenge gaza babita aba FDLR abagara none bo bitibiki abantu mvumere gwambikana kumbuga ngorokana bumenyi bagacanamo bagasubira bagaturirana mbere zimwe bako baratuka rega fani haga n'umunyamurenge fani n'umunyamurenge mugandi bamwemera wahovuga ko ari umurundi kunzigo babafitiye ho ngene yazo uganda uvuga ko ari umurundi mugana we yaradututse nabi cyane none ibihe bindi yarabonye ko nabo yakorera bitaboroheye birangira bamufashe ku nguvu ubusambanyi babushira imbere ababajama nisambanije ngo nabasaza biyo none gasha bajya batwigwa nese wamusambanya kandi rero uburyo wamusambanyamwo mu buryo butosha pana mwe mumenyereye ko igihe cyose yamaze baramusambanya kandi yasambanywa n'umuntu mu buryo gahinda afisi hajya ngo yari matemi diswar ibaze bana mukuye mu inzara ari yarabonye yuko iyo ushigikiye shitani impembo yiwe ahubwo arabona ko aravuga ko Kagame ashoboye ngo kumutanga ngo bivanye ngo kubera ngo yaragiye amabanga yose ubu yatwigwane harayazi mbere yaje avuga ko natwigwane yaranamenye yaje avuga ko natwigwane hatagisirikare gifise ngo nta musirikare wo kura hari muri twigwaneho ngo nta n'uwigeze yavuze amajambo menshi bako aravuga ko mwari karabemariza bagomba kwiyesha aya majambo fana ariko arashikiriza ari mu gihugu cy'u Rwanda ukaba twutse ko twigwaneho 98% bose ari abanyarwanda Kagame yarungitseyo n'abandi yahinduye ubwonko arabacurika arabacuranura arasubira baravunurwa ko ashoboye gufatirwa ibihano byo gusubizwayo kandi ubu bakubwira ko bicuza cyane muri twigwaneho kubona baramusize ari muzibe ndari kumwica ngo mugabo ngo M23 ngo nayo yamuvugiye agashira imbere izina rya Makenga ubwo je Makenga ndakumbuye kukubona kumvuga ngo rukana bumenyi Makenga sakufa cyane Makenga na Nyetanya barahano ha bari mu nama banyikiye rimwe banyitse nka soro mugabo je ndibaza fani nk'ivyo yavuze nko gihugu cy'u Burundi ndazi n'umusirikare yicuza yarabonye General Major katakebo kiye uburya abantu benshi bagiye batahura General Nevu wariwe bukebuke ndazi nk'ubufana wo bwati vuga General Neva umudeclive yo vuga vyiza gose ko yaramaze kubona baduyi nibajya vyitwa yuko arabyi wabashigikiye uramwibuka igihe bafata zabuka hapfufana ntihamenyekaniye agwa mu nda ngo genda ngo munda nengubi ngamara ngo yantuze ngo yamasunzu wana ngo mukuremo amara bije ibintu sinzi ko vyibo aratuka Burundi arabwandagaza avuga ibintu bita je twahura mu manuze nya ma live kavuga amajambo nkavuga ati Mungu wangu we erega ujya fani numwe yavuga ati igihe bavuze ko Kagame yapfuye acavuga ati muri ko muravuga Kagame ko yapfuye ngo ahubwo nimusenge ngo ntabe yapfuye kuko ngo hamwe yoba yapfuye ngo twobakorera genocide ngo urutongo mwakoze 94 urumva ni no yavuze nujye nujye je nenda muzi kubera twahora mu mantu za masupero nace nenda muzi yaga amajambo narayumvise ndahinda umushitsi ndajugumira nuko muri make ibintu byari bimeze byari byifashe ariko Freke imbere yuko
tuja mu yindi sije tubanze tubwire ukuri abantu bariko baratamikwa yuko muri Uvira aho bahasugerejwe ibintu vyaba bimeze nabi kugira ngo abantu babandanye bakora ibikorwa vyabo bameze neza. Jewe ikintu niyemeje nk'igitangura runo rugamba ku mbuga ngurukana bumenyi canke gutanga umuco benshi baranyitanga muzo wa fact n'ibiki kubera ikije nkunda ikintu gifise preuve rero makuru yaravuzwe mbona imbuga ngurukana bumenyi aba influencer babo bose harimo BC Mwa Steve Wembi Albert Rudatsimbugwa n'umutabazi ubwanwa bwishizo mbona uruyobe ni benshi abo saba barundi basigaye ba Greg Rogeke baba Mangetengete bande abo se bari muri opposition y'igihugu cy'u Burundi basupportinga bari rero bagiye barakwiragiza ko ngo mwa terme bakoresheje nagiye kubona bisimwa yakoresheje na Lawrence Kanyuka ngo mwase ko seserofe ngo muhitamwe inzira y'intambara rero ngo intambara turayibahaye ngo turi mu marembo ngo bavuze ngo Kalungu hado ninde Kirungu niba ari mu birunga havuba bakoraje muri Uvira hari ahantu Kabunambo Masange nande Kiriba apana Kiriba hari akandi kantu bavutse ngo bafashe ariko bongo baravuga ko aribo bahafise babwira ati oya narenda ko live mwijoro saa 7 gushika saa 8 ndi mwibarabara nari muri conditions zitoroshe mugabo navuga ati wari mwibarabara nabonye nari muri conditions zitoroshe kandi ijya video benshi bayikunze bambwiye ngo watugaragaje ko n'igihugu kikigendwa kuko abantu barenga bari benshi imiduga amamoto ikinga iki benshi baravuga ati burya muraduhenda canke nta matara ku barabara ngo ahari amayaje n'ibiki ariko aho narindi barabona ko hameze neza rero nenda babwira nkuko namwe mwabikoze nabonye mwarakoze live mwarakoze ibiganiro bigenda biravuga ku vya Uvira n'amahoro ubimeze neza n'abanyamurenge none ntibagiye bakabona n'amahoro ibire bako barakora no kwidigadiga ni mistake bash kandi no kwikinisha kandi nta n'inguvu ubu M23 zifise zo kwigarura agace na kamwe tugomba twiheze ko karimo FRDC agace karimo wazarenda ntako bofata biragoye mu misi ari none nakoze hari inama maze imisigo zirabera mu ngo ziraba ntizisiba namba cyangwa yes ariko arabera amanama go gufata Uvira abo bagabo kweri Uvira niyo bigira ikirimbo kirogizi inkota bo ico cyumvira bari bagifise mbona gasema kandi bari gasema kuko bariko barashaka kogera kuri ca civugo ca Kagame avuga ati ngo nahisemo kungene nzopfa nzopfa ngwana Kagame adapfuye agwana yo pasiona akaba mu gihugu iki nana kimwe rero gupfa gwana afise rezo ni nkuko byogenda gacayiya yicumira urya n'ubutegetsi bugahinduka nta gihugu na kimwe cyo muhindara wapi iki okwibikira amakara wewe mu muhutsi wiki kara mu muhutsi umwana ko vyari kirobere muri ico gihugu wana neza direct aho bamubara bose ngo bavyaye kirobere kuko akozwe mu ntambara kabisa rero nuko ni mumenye ko muri Uvira atekanye kandi ndabasubiriyemwo M23 mu mwanya n'amasaha tuvugana nta mbaraga nta kiro na kimwe cyo gushobora kuba n'iterabwoba ahubwo ni batahe muhira kuko hari n'inama ya live ikozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri mu kanama k'umutekano kawo ni barahamagaye Kagame ntiyagiye yarungitse umwe mu ntumwa n'undi mu vya gisirikare na Chisekedi biragaragara ko atagiye rero ivyafundikiyemo turaza tuko turacukumbura turavyavuzwe canke nimba babandamije no munsi turaza kwatsa kamera tugaruke tubibamenyeshe ariko ikintu gisa gihari nuko ntivyoroshe ku ruhande rw'u Rwanda murabona ko benshi bacumva ngo RDF yafatiwe ibihano ngo kuko bafatiye ibihano ngo RDF niwo mutima wa Kagame ego RDF niwo Kagame akoreramwo business aho so mva ngo garukana amahoro Centrafrique bacunga vy'abazungu bakongera bagakora na afere zabo Mozambique ari muri gaz naturelle nayo ya Total Energy nibiki baracunga bakongera bagakora n'izindi business zabo ivyo so nkuko rero babivuze ngo vy'amahera bongera ko nibiki bakora business zabo zitandukanye rero bakagira ikintu bitwaza yes hariho na societe numvise y'igisirikare hari nyene bari basanzwe bafise nico gituma bariko baranugwanugwa habaye intambara mu vyo Yolande Makoro yavuze no muri vyo duhungireho yavuze kuko bavuga ati turavayo mbe canke
naho batwaye amahera tugume yo ducunza imari zacu rero baracabona ko ama dépense ari menshi n'ibindi byinshi bigana bitandukanye byarangiye bafashe ingingo yo kuvayo kuko ntivyoroshe ariko ndibaza ko batosiga abasirikare bake kumbure u Rwanda rushoye kwa fordinga bashoye kugwandanya bakurikirana business zabo rero baga nta kintu na kimwe bakorera ubusa aho bashitse no ku exploiter nta bindi